Kama. Nyabenda. Hewe. Kushaje tuvuye. Hewe na kurufise sha. Na ko suragaragara. Banaze ko nimukuje hanze. Tuvuye kugura agakarata ka Fièvre Jaune. Kuko mu mapuro z'ingendo negereza kubanda gafise. Rahira none ugakuye he? Kwa manyanga. So ko ibintu kumayera muke kandi bizimbutse sha. Kama ndakubwiza ukuri uribwe. No gatanga ibindi wambwira wewe. None gashara ariko bigenza gute ko ntaza handi bakagurira. We nuzi ko ari tangazo ryo gusohoka ritanzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gucandaga. Yaga tu. Urucanco rwa Fièvre Jaune rutangwa imisi yose y'akazi kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 9:30 mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga PEV. Urumva urwo rucanco ururonswa rimwe mu buzima bwose. Urumva umuntu wese agwiteza imisi 10 imbere yuko afata urugendo kugira ngo urwo rukingo rube rwamukingiye by'ukuri. Umbize abantu bose rero bararonsa urwo rucanco kiretse abagore bibungenze n'abana batarakwiza amezi 9. Ubwo ntiruzimvye. Urukingo ubuzima bwose. Ni ibihumbi 38 gusa uriha muri obe canke muri berbe. 38 gusa. Mana yacu uriha muri obe canke ukariha muri berbe. Urumva ukacuza muri PEV ukerekana igitansi. Urumva hama bagaca baguha urwo rucanco bagaca guha niyo karata. Ikarata nayitakaye. Urumva uriha ibihumbi 3 gusa. Aho nyine muri obere cyangwa ukabiriha muri berbe. Urumva ukacuza rero bakakurabira mu bitabo cyangwa bakakurabira mu mashini nyabwongo yuko amazina yawe arimwo. Nubundi bawaragwiteje. Akaye. Yewe nyabe. Elaga ndibwe wa muhungu we. Ibihumbi 38 gusa. Merije gutanga 50. Aho. Atanu rucanco naronse. Aho wagize imana ko twahuye. Aho wari kuzofatirwa ku kibuga c'indege. Urumva kuko bajya babijejwe. Barazi gutandukanya ikarata ya Magendo ni karata nyayo. Aho wowe na manyanga. Mwari gufungwa n'urugendo wari gusiba. Oya. Hewe. Sawa.